aho tugeze uburyo bwose twovuga yuko mu gutanga iso kibazo abazobitora hanyuma bakazana aho baza kubitorera nuko gukoresha ibyo bibazo uburyo bwose tubifise ni imiduga twaramaze gutanga isoko y'abazo imiduga izotwara ibyo bibazo iyo bizokorerwa mu burere butandukanye novuga yuko umwerera aho tugereze ubu turi mu myanya yanyuma yo kwitegura gukoresha ikibazo tuvuga yuko abazoza gutora ikibazo bazoza ngaha aho bagitorera itariki 25 no kuvuga kuri wa gatanu numva hageze iminsi yo gukoresha ikibazo twabara ko kizokorwa kuva itariki 8 gushika itariki 11 nkuko bivuga mu itangazo umushikiranganji yasohoye twagire dutera kamu na cyane abayobozi b'amashuri b'abanyeshuri yuko muri iyi minsi ya nyuma bogira akigoro kugira ngo bategure abanyeshuri babagirire basubiremwo ivyigwa bakoze na cyane babanze barabe yuko ivyigwa byose biri ku rutonde bavyigishije neza imimenyerezo babahaye ikwiye hanyuma baze bararaba n'ibindi novuga mu yandi mashuri ivyo ngene bagira babaza kugira ngo baronke iminyerezo ikwiye twosaba n'abigisha nyene muri iyi minsi ko bo kwitanga n'abanyeshuri nyene hamwe abanyeshuri babona ngo baronse urupapuro kumucindo mu ishuri bakaca bagira ngo tuvyaraheze ubuzima bw'uburabandanya abanyeshuri basaba nka bose ko kwiga kaminuza bakaca ubwenge nabo nyene bakabona yuko intambwe ikiriho yo kwiga bakabisiramwe umwete n'inguvu kugira ngo bamenye ico kibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuza kuri kaminuza.